Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 3 z'ukwa kabiri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga ngo no kohereza ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba za M23 kurwanya leta. Igihugu cye gisaba ko bihinduka. Dusaba rero nk'uko cyagisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi cya ONU, Conseil de Sécurité mwaravyumvisha yakoranye kabiri, isaba yuko icyo gihugu cy'u Rwanda cyokura abasirikare baco mu kindi gihugu, kuko igihugu cya Kongo ni cy'abakongomani, si cy'abanyarwanda, si cy'abarundi, bagiza kwitunganya uko bayibona. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yahakanye ibirego bya Donald Trump ko guverinoma ya Afrika y'Epfo iri gufatira ubutaka mu Rwanda. Inama y'igihugu y'abafite ubumuga imaze gusohora igitabo cy'inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Ikora gute? Hagiye hari ibishushanyo bigaragaza inyunguramagambo runaka cyangwa se ijambo runaka, umuvuma ukora z'amaboko, igihimba mu maso. Hari n'ikiganiro cy'imikino muri aya makuru y'ubona nini Iradukunda. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma y'uko Jacques Niyitegeka tugezaho incamake y'amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum aravuga ko perezida wa Amerika Trump yahagaritse mu gihe cy'ukwezi kumwe ishyirwaho ry'amahoro angana na 25% ku gihugu cye. Nyuma yo kuvugana na Bwana Trump, Perezida Sheinbaum yavuze ko Mexique igiye guhita irushaho kurinda umupaka wayo mu majyaruguru, yoherezayo abandi basirikare 10,000 kugira ngo bafashe mu gukumira amagendo y'ibiyobyabwenge. Yavuze kandi ko Trump yemeje gufata ingamba zo gukumira icuruzwa ry'intwaro zinjira muri Mexique mu buryo bwa magendo. Bwana Trump kandi yanavuganye na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau ku bijyanye no kongera amahoro nk'ayo kuri icyo gihugu biteganijwe gutangira kuri wa kabiri. Agaciro k'imigabane muri Amerika, Canada na Mexique kagabanutse cyane, amasoko y'imari agifungura. Umuminisitiri muri leta ya Afrika y'Epfo yasabye ko umugabane wa Afrika ugomba gutekereza ku kuntu waba uhagaritse kohereza amabuye y'agaciro muri Amerika niba Washington ihagaritse inkunga yatangaga. Gwede Mantashe, minisitiri ufite amabuye y'agaciro mu nshingano ze, yabivuze nyuma yaho Donald Trump avuze ko azahagarikira inkunga Afrika y'Epfo kubera icyo yise gufata amasambu ku ngufu. Nyuma y'imyaka 30 ivanguramo rirangiye muri Afrika y'Epfo, amasambu menshi muri icyo gihugu aracyari mu maboko y'abanyamuke b'abazungu. Isaranganya ry'ubutaka ryaratinze kandi mu kwezi gushize hashyizweho itegeko ryemerera mu bihe bimwe na bimwe ifatwa ry'ubutaka nta ndishyi itanzwe. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baravuga ko bazihorera niba Perezida Trump ashyize mu bikorwa ibikangisho bye ko agiye kwagura amahoro ku bicuruzwa biva mu mahanga maze akakwa no kubiva muri uyo muryango. Ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Kaja Kallas yavuze ko ntawe ushobora gutsinda intambara y'ubucuruzi kandi ngo bizatuma Ubushinwa busigara bwisekera ku ruhande. Umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz aganira n'abanyamakuru i Brussels yashimangiye ko akeneye ubufatanye hagati y'ibihugu bihahirana mu rwego rw'ubucuruzi. Olaf Scholz: Amerika n'Uburayi twese twungukira mu guhererekanya ibicuruzwa na serivisi. Niba amategeko ya za gasutamo atumye ibi bigorana, bizaba bibi kuri Amerika ndetse no ku Burayi. Biragaragara ko natwe nk'akarere gakomeye mu bukungu dushobora gushyira ibintu mu buryo amategeko ya za gasutamo natwe tugahangana nayo dukoresheje amategeko nkayo. Ibyo nibyo tugomba gukora kandi nabyo tuzakora. Ariko ibyo dukora, intego zacu byose ni ngombwa ko byerekeza ku bufatanye.
umutwe wa Hamas uravuga ko umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'ibitero bya Israel muri Gaza wageze ku bihumbi 62. Ubundi Minisiteri y'Ubuzima muri ako karere yavuga ko umubare w'abapfuye barenga ibihumbi 47,500. Ariko mu itangazo rigenewe abanyamakuru, Hamas yavuze ko ikeka ko hari indi mirambo ibihumbi 14 iri munsi y'ibinonko by'amazu yasenyutse cyangwa ahantu abatabazi batabasha kugera. Ibiganiro ku cyiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza byitezwe gutangira, ariko igihe bizatangiriraho nticyari cyatangazwa. Minisitiri w'intebe wa Israel ari i Washington mu biganiro n'abategetsi ba Amerika ifitanye umubano ukomeye n'igihugu cye. Mark Rutte, umukuru w'umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika, Canada n'ibihugu byinshi byo mu Burayi wa OTAN, yavuze ko mu mpera y'umwaka ibihugu bigize uyu muryango biziyemeza kurushaho kongera ingengo y'imari mu rwego rwa gisirikare. Bwana Rutte yavuze ko imisanzu ibihugu bitanga muri uwo muryango izarenga hafi 2% by'umusaruro mbumbe wabyo. Mbere yo gusubira ku butegetsi mu kwezi gushize, Perezida wa Amerika Trump yavuze ko umusanzu w'ibihugu bigize OTAN wagombye kugera byibura kuri 5%. Bwana Rutte yavuze ko iki kibazo kirimo kuganirwaho ariko ko hakenewe umusanzu munini. aho mpagaze ni uko dutegerezwa kongereza amafaranga dukoresha mu kwivuna abansi, dutegerezwa kongereza ibigwanisho dukora. Uko urugero ruzongana tuzobishinga mu minsi iri imbere muri uyu mwaka bivanye n'ubushobozi. Ubu turiko turaraba aho igihugu kimwe kimwe kiri naho gitegerezwa gushika. Dufatiye ngaho tuzoca dushinga urugero rw'amafaranga agenewe kwivuna abansi, ariko azorenga 2%, aho no bibizeza. Abagabo bitwaje imbunda bakekwaho kuba mu mutwe ugendera ku matwara kazidi na Isilamu wa Al-Shabaab abafashe abashimusa abakozi ba leta 5 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kenya. Polisi yavuze ko abo bategetsi 5 berekezaga ku kazi mu mujyi wa Elwak mu ntara ya Mandera. Uyu mutwe ufitanye na isano na Al-Qaeda ukorera muri Somalia, ariko wagabye ibitero byinshi byambuka umupaka muri Kenya. Kuva muri 2011 Kenya yohereje ingabo zibarirwa mu bihumbi muri Somalia kurwanya Al-Shabaab. Urakoze Jacques, nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Afurika y'Epfo, aho Perezida Cyril Ramaphosa yahakanye ibirego bya Perezida Donald Trump ko guverinoma ye ya Afurika y'Epfo iri gufatira ubutaka. Perezida Trump yatangaje ko azafunga inkunga yose yagenerwaga Afurika y'Epfo kubera iki kibazo. Ibi bikurikiye itegeko ryateye impagarara ryashyizweho umukono na Perezida Ramaphosa mu kwezi kwa mbere ryemerera leta gufata ubutaka nta ngurane itanzwe. Inkuru ya Mayeni Jones uri Johannesburg muragizwaho na Yvette Kabatese. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko itegeko rijyanye no kwimura abantu riherutse gutorwa ritarimo gufatira ubutaka, ko ahubwo rigamije kubusaranganya mu buryo bungana. Yashimangiye ko igihugu cye cyamye gishyiraho amategeko atuma buri wese agera ku butaka ndetse no kurengera uburenganzira bw'ababufite. Yagaragaje ubushake bwo kuganira n'ubuyobozi bwa Trump, avuga ko gahunda yiswe PEPFAR igamije kurwanya sida ariyo nkunga yonyine igihugu cye cyahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuherwe Elon Musk ukomoka muri Afurika y'Epfo akaba n'umwe mu bajyanama ba Trump, yasubije Perezida Ramaphosa avuga ko uko kwimurwa ku butaka ari ivanguramoko. Nyuma y'imyaka 30 ubutegetsi bw'ivanguramoko bwa apartheid burangiye, ubutaka bunini buhingwa muri Afurika y'Epfo buracyari mu maboko y'abanyamuke b'abazungu. Bisobanura ko aribo bazagirwaho ingaruka zikomeye n'iryo tegeko rishya. Iri tegeko rivuga ko guverinoma yatwara gusa ubutaka idatanze igurane mu gihe bizaba bikozwe mu nyungu rusange. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga kubera kohereza ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba za M23 kurwanya leta ya Kongo. Ibi Albert Shingiro yabitangarije mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere. Bwana Shingiro yavuze ko guverinoma ye ngo idashyigikiye igihugu kivogera ikindi, asaba ko ngo u Rwanda rukura abasirikare barwo muri Kongo. Inkuru ya Gildas Ihundi Mpundu. Ariko bagishiraho kibazo kijanye n'intambara iri kihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuhari M23 wabivugwa ko ufashwa n'u Rwanda. Umushikiranganje migenderanire Albert Shingiro yamenyesheje ko u Burundi bugendera ku ngingo ngenderwako za ONU zivuga ko igihugu icyo cyo cyose gitegerezwa kwirinda guhungabanya ikindi. Iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho kikajabuka kikarengana imipaka kikagenda mu kindi gihugu, mubone nkumva ko ico gihugu kindi bakivogerera,
ivyo rero twebwe ntitubishigikiye, dushigikiye yuko atabihugu bivogera ibindi, utoshobora kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho, kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abenegihugu barahagwa. Dusaba rero nk'uko ca gisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi ca ONU, Conseil de sécurité mwaravyumvishe yakoranye kabiri, isaba yuko ico gihugu c'u Rwanda cokura abasirikare baco mu kindi gihugu, kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani, si c'abanyarwanda, si c'abarundi, babwiza kwitunganya uko bayibona. Albert Shingira abona ko intambara iri kibera mu buseruko bwa Kongo ifise ingaruka nyinshi haba ku banyagihugu mbere no kubayitera ubwabo. Kubwiwe inzira irashe n'iyibiganiro vyohuza abanyekongo ubwabo. Hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu, biza ibibazo by'abakongomani bashoboye guca bashobora kwitera umuti biciye mu biganiro. Murazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe hari kugira ngo abo bagwana muri Kongo bashoboye kumvikana. Turafise umuhora twita processus de Rwanda na processus de Nairobi. Twifuza ko iyo ntambara yohagarara vuba kugira kwico kw'abene gihugu bo mu karere kugabanuke, kandi tukibaza yuko amakungu azokora ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara mu karere, kuko umuntu amenya ingene intambara itangura, ntamenya ingene ihera, ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura. Nibaza rero yuko guheza intambara mu karere ari ku neza y'abene gihugu mu karere bose, haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye, bose bayifise mu nyungu. Uburundi ni kimwe mu bihugu vyarungitse ingabo nyinshi mu buseruko bwa Kongo, hambavu y'ingabo z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko SADC, kugira zifashe kugwanya umuhari M23. Mu mpera z'indwi yahera, ubu muhari ufashijwe n'abasirikare b'u Rwanda wigaruriye igisagara ca Goma kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru, inyuma y'intambara zari zimaze amezi n'amezi zibera mu micungararo yaco. Ivyegeranyo bitandukanye vya ONU vyerekana ko ubu naho aba barwanyi bariko basatira intara ya Kivu y'epfo. Mu ndwi iheze, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko iyi ntambara ishobora gukwira akarere kose harimwo n'igihugu ciwe, akavuga ko Burundi butazorera amaboko. Gildas Yihundi Impundu, i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundi Impundu. Iyo nkuru tugejeje ku isaa 1:18 mu Rwanda no mu Burundi. Ni BBC Gahuza urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turagaruka mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngyumva. Tujye mu Rwanda, aho inama y'igihugu y'abafite ubumuga iherutse gusohora igitabo cy'inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Iki gitabo ngo kije gukemura bimwe mu bibazo byari mu mashuri yigisha abatumva cyangwa batavuga, ariko rero menshi muri aya mashuri ngo ntarabona iyo nkoranya, ndetse naho ibi bitabo byageze umubare ni muke cyane. Cyakora ku bayobozi bakora muri uru rwego ngo gutunganya iyi nkoranya ubwabyo ni intambwe ya mbere izasimburwa n'iyo kwitubura. Nkuriye Jean Claude Mwambutsa. Iyi nkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga ni igitabo kigizwe n'amagambo cyangwa ibimenyetso biyagaragaza bigera ku 2,000. M. Frederic Rangira ni impuguke mu burezi bwihariye bw'abatumva ntibanabone, ndetse akaba yaranagize uruhare mu gutunganya inkoranyamagambo. Hagiye hari ibishushanyo bigaragaza inyunguramagambo runaka cyangwa se ijambo runaka, muvuma ukora z'amaboko, igihimba, mu maso n'amagambo ku ruhande asobanura, kugira ngo ubashe kuvuga iryo jambo ushaka kuvuga. Izafasha yaba umuntu ufite umwe wo kutuma no kutavuga, utaza amarenga neza, izafasha natwe muri rusange twebwe tubasha kuvuga, tubashe gusabana no kuganira na bagenzi bacu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ikigo cyigisha abatumva batanavuga cya Ngoma mu karere ka Huye kimaze imyaka 52 cyigisha abafite ubumuga, cyashinzwe n'abihaye Imana b'abafurere bo mu muryango wa Mutagatifu Gabriel. Cyabaye mu bya mbere byagize amahirwe yo kubona iki gitabo. Frere Jean Claude Munyaneza niwe muyobozi w'iki kigo, ubu gifite abana 120 bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Bizadufasha cyane cyane bifashe n'abarimu bashya kuba bakwihugura, ndetse n'abasanzwe bagenda bamenya amarenga agezweho, kuko amarenga ni nk'urundi rurimi, ni ururimi narwo rukura rutera imbere kuko hagenda hazamo amagambo mashya. Birumvikana rero ko muri iyo dictionary harimo n'amagambo mashya natwe tugomba kwiga, abakoresha ururimi rw'amarenga n'abashaka urwiga bose.
Madame Kabatesi Beatrice ni umwarimukazi muri iri shuri, yigisha mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza ku bana batumva ntibanavuge. Mbere kitaraboneka urumva hari imbogamizi nyinshi ku buryo hari amagambo amwe n'amwe tutashoboraga kubonera amarenga, hanyuma tukirwanaho ku buryo umwana abyumva. Ariko iki gitabo aho cyaziye nibura ubasha kubonamo rya jambo n'irenga bijyanye, imbogamizi zirahari. Icyo gitabo ni kimwe mu kigo cyose, mwarimu yirwanaho akaza akareba rya jambo atasobanukiwe, turategereje kugira ngo babihindure byinshi, nibura buri mwarimu agira igitabo. Umutara Deaf School ni irindi shuri riha uburezi bwihariye abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Ryo ni ishuri ryigenga riri mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Ubwo nabasuraga bari bataragerwaho n'iki gitabo, ariko bafite icyizere cy'uko kizaboneka vuba. Umuyobozi w'ikigo Madame Elevania Kamana avuga ko iki kizahindura byinshi mu myigishirize. Rwa rurimi rw'amarenga ruzaba rumwe, kuko ubundi ujya usanga nk'aho hari ukuntu harimo ibinyuranye bitewe n'uko wenda inkomoko y'uwarwigishije aho yabikuye, ugasanga bisa nk'aho harimo utuntu tugiye dutandukanye. Ariko kuko inkoranyamagambo izaba ari imwe ku gihugu, ndakeka ururimi rw'amarenga ruzatera imbere kandi rutera imbere ku kigero kimwe. Inama y'igihugu y'abafite ubumuga niyo iri ku isonga y'itegurwa ry'inkoranyamagambo, nayo yemera ko ibitabo byasohotse ari bikeya, gusa ngo icy'ingenzi nuko intambwe ya mbere yatewe, dore ko hifuzwa ko ururimi rw'amarenga rwashyirwa mu rutonde rw'izemewe gukoreshwa mu gihugu. Emmanuel Ndayisaba ni umuyobozi w'iyi nama. Tuvugura itegeko nshinga twari twasabye ko ururimi rw'amarenga rwakwemezwa. None ikibazo batubaje batese ubundi rurihe, badusabye gutegura urwo rurimi. Ubwo twateguye inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga, ubwo twatangiye kwigisha abantu ko rukoreshwa, ndetse tunatangira n'inzira yo kugira ngo turebe yuko ururimi rwakwemezwa noneho nk'ururimi rw'igihugu. Ubwo ndavuga nko kuzi yuko bavuga ngo indimi zemewe gukoreshwa mu gihugu, uzi ko mbere cyari Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, nyuma hiyongeramo Igiswahili. Turashobora ko hajyamo rero na ururimi rw'amarenga rukaba urwa 5. Turimo turategura imfashanyigisho zo kuzarwigisha, ariko tunategura ko rwemerwa, kuko nirumara kwemerwa nk'ururimi rw'igihugu turahita turushyira mu masomo yigishwa. Kimwe n'abafite ubundi bumuga butandukanye, umubare w'abatumva ntibanavuge nturamenyekana, gusa ni bamwe mu bafite inzego zibahagarariye zikomeye nk'ihuriro ry'igihugu ry'abatumva ntibanabone, rigaragaza ko rikomeye cyane ndetse rikaba ririmo n'abantu bize bakaminuza. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude. Dusubire mu Burundi ku nkuru y'abageze mu zabukuru. Noneho ubusanzwe bimenyerewe ko abashaje bitabwaho n'ababo mu ngo n'imiryango, ahanini kubera ko ibigo bisanzwe bifasha abatama n'abatamakazi bikiri bike mu gihugu. Ariko naho biri nko mu ntara ya Gitega haravugwa amikoro n'inkunga idahagije yo gukora ibikorwa bikenewe, mu gihe abakigana bakomeza kwiyongera. Nyamara imiryango ihaturiye yajyanaga bayo muri iki kigo cyashinzwe n'abapadiri b'Abataliyani bemeza ko bibafasha cyane. Judas Hundimpundu yagendeye icyo kigo aganira n'imwe mu miryango ifite abakecuru bakifashirizwamo, adutegurira inkuru ikurikira. Abakozi bakurikirana abatamakazi babungabungiwe mu kigo cyitiriwe Urukundo bariko barakira abashitsi. Turi ku mutumba Nkuba, zone Mutoyi, komine Bugendana, ku birometero birenga 40 uva ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni igihe cy'isaha 5:15. Abatamakazi baharurwa muri mirongo bagandagaje mu bwugamo bw'inyubakwa babamwo. Bamwe bariko barakoma amashi, abandi bagerageza kuririmba, nubwo biboneka ko utuguva atari kirenga. Kubera ubusaza harabusanga barahumye, hari n'abiyunguruza kudokinga tw'abagendana ubumuga. Kubaganiriza ntivyoroshe, bisaba kuvuga cane. Marita Ntunguka w'imyaka 86 agoma yiyumvira biwe. Nakuzukuruza ndaronka nkizikuzukuru mbwa turacari duto duto, kamwe kitwa Nadia Maria Bella, kandi nako ni Melissa. Bahora baza kundaba, mu gitondo turafungura ubuyi, saa 6 bakatugaburira nyene ifungurwa, no ku mugoroba nuko nyene. Yego tubayeho neza. Bamwe mu babungabungiwe muri iki kigo
nta mwana n'umwe basigaranye. Kugira ababibagize intuntu hari porogaramu zitandukanye bateguriwe harimo no gusenga imisi yose. Regina Maheza w'imyaka 90 n'umwe muri bo. Ndimo bana Bikira Mariya hajya tuzinduka twicara ngaha nyene gasenga dutangura ibisabisho byo mu gitondo hanyuma tugata dukurikiza intuze ishapure. Igihe cy'isaha 6 haba hageze gufungura. Uno munsi bafungura utuboga, ibiharage, umutsima w'umwumbati n'agaceri. Imiryango ifise abayo muri iki kigo ivuga ko cayiremura uyu muzigo udasanzwe. Narijari y'abarimyi yemeza ko yakoresha uburyo bwinshi cyane kugira ibabungabunge. Hari n'abagurisha amatongo. Privato nta magendero na Sergio. Hariho ukuntu umuntu adasize y'ubugaye yashobora gusohoka yahakwa kugwa mu manga. Byasaba yuko rero tuguma tumwugaranye impunzo yarazita nyene keshe yaraziyambura akazita. Ico kigo no kugishimira no kugikenga bukira kubera cyankijije ingorane nini. Mama yaje ngaha ameze nabi aba bapatiri n'ababwingene bimeze baramfashije kugira ashike ngaha. Byarambabaza gose kuko naragerageza uburyo bwose ndamufasha nkananirwa mushikanja kamfasha bikanka twarariye gatonya nyene nagatongo gatonya. Nashatse kumenya ingene vya kino kigo vyifashe maze negera Emanuela na Karutimana umwe mu bakijejwe. Abatamakazi dufise 62. Bamwe barafise ego imiryango abandi nabo usanga barabahezeko turabafasha mu kubafungurira tukabambika tukaboza tukabavuza. Emanuela avuga ko cugarijwe n'ingorane z'uburyo mu gihe abacitura baguma bongerekana. Mu bisanzwe abakeneye gufashwa bari benshi kandi n'ababisaba ni benshi. None ucusanga ubwo buryo butahari bukwiye kugira ngo bakire benshi gusumba abadufise ubu. Twebwe twosaba abo bashima kino gikorwa bakaraba ingene boterera. Ikigo citiriwe urukundo gitunze abageze mu za bukuru cyo mu Mutoyi gikoresha uburyo bwacu bwite kikongera kikirimira bimwe mu vyo kibagaburira. Kigerageza kwibako muri iki gihe ibiciro biguma biduga. Ubukene bw'igitoro nabwo bugakomeza kwiyongera. Ibi vyompi bikaba vyakigize kwingaruka. Urakoze Judas Yihundi Mpundu kuri iyo nkuru watugezagaho yo kubakambwe ndetse n'abatamakazi mu Burundi. Umva ikinamico tukurarikira ejo kuwa kabiri. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Mana yanjye we Kristo turamubwira iki we? Kubera ikize? Kubera nyine ziriya gahunda z'ubukwe na nyinshi zapfuye. Twabikora iki se sha? Umva njye sinshobora kurebana na Kristo mu maso rwose. Reka nanahite nigira mu biro byanjye dashwi. Shaka karame titire. Niko ko munyitegereza gusa se aho kunsuhuza. Reka nze ukore mu ntoki muntu wanje. Mana yanjye we ubu turaganira dute n'ibintu byabaye koko. Ni 12:45 kuri BBC. Kano no ijambo Yves Bucyana mu kiganiro cy'imikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriho neza amakuru y'imikino nyahere ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza. Shampiyona ya English Premier League yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Arsenal yaraye yihanije Manchester City ihondagura ibitego 5-1 mu mukino udasanzwe ku bakunzi ba Arsenal ku kibuga cya Emirates. Bongera kwishyiramo agatima ko gukomeza kwiruka ku gikombe. Iyo ntsinzi ivuze ko Arsenal ubu iri inyuma ya Liverpool n'intera y'amanota 6, ariko Liverpool iracyafite umukino w'ikirarane. Ni mu gihe ikipe ya Manchester United yo ikomeje kutoroherwa ku kibuga cyayo Old Trafford. Ejo yahakubitiwe na Crystal Palace ibitego 2-0. Hanyuma ikipe ya Tottenham yo ishyira kadomo ku mikino 4 idatsinda muri shampiyona y'Ubwongereza ubwo yatsindaga ikipe ya Brentford ibitego 2-0.
mu yindi mikino yabaye kuwa gatandatu Everton yatsinze ibitego 2 mu minota 6 ya mbere y'umukino, harimo igitego cyihuta cyane cyatsinzwe na Abdoulaye Doucouré ku masegonda 10 gusa. Mu mukino warangiye Everton ipfunyikiye Leicester City ibitego 4-0 ku kibuga cya Goodison Park. Wari umukino w'amakipe yombi ari mu manegeka yenda kumanuka, ariko iyo ntsinzi yasize Everton igize amanota 10 imbere y'iziri ku murongo wo kumanuka, mu gihe Leicester City yo iri ku inota 1 gusa imbere y'eshatu za nyuma. Liverpool yatsinze 2-0 Bournemouth, ibitego bya Mohamed Salah ku kibuga cya Vitality. Uyu Mohamed Salah amaze kwinjiza akabagari k'ibitego 178 muri shampiyona ya Premier League kuva yayigeramo, biramushyira ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'abakinnyi ba mbere batsinze ibitego byinshi, arenga ibitego 177 bya Frank Lampard. Ni mu gihe ikipe ya Newcastle yitesheje amahirwe yo gufata umwanya wa 4 ubwo yatsindwaga na Fulham ibitego 2-1, nyamara Newcastle niyo yabanje igitego mu gice cya mbere. Agahigo k'ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza keshejwe na Nottingham Forest yahondaguye itababariye ikipe ya Brighton imvura y'ibitego 7 byose ku busa. Rutahizamu wayo Chris Wood atsindamo hat-trick, no kuvuga ibitego 3 wenyine ku kibuga cya City Ground. Nkiri mu Bwongereza, rutahizamu wa Manchester United Marcus Rashford yamaze kwinjira mu ikipe ya Aston Villa nk'intizanyo kugeza mu mpera za shampiyona, binashoboka ko yagurwa kuri miliyoni 40 z'amapaundi. Amakuru aturuka mu ikipe ya Manchester United aravuga ko byibuze 75% y'umushahara wa Rashford azishyurwa. Rashford y'imyaka 27 yanditse kuri Instagram ye ati ndashaka gushimira Manchester United na Aston Villa kuba bashoboye kumvikana kuri aya masezerano. Iyi kipe ya Aston Villa ifashe Marcus Rashford nk'intizanyo nyuma yo kurekura umukinnyi wayo wo mu ruhande rusatirizamu John Duran wagiye mu ikipe ya Al Nassr yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Uyu mukinnyi wo mu gihugu cya Colombia yaguzwe miliyoni zisaga 71 z'amapaundi, akaba yerekeje mu ikipe ikinamo Cristiano Ronaldo ndetse na Sadio Mane mu mujyi wa Riyadh muri Arabia Saudite. Villa kandi iri hafi yo gusinyisha umukinnyi wo hagati w'umunya Espagne Marco Asensio nk'intizanyo avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Kuwa gatandatu umutoza wa Villa Unai Emery yatangaje ko iyi kipe ikeneye abakinnyi bashya nyuma yo gutsindwa ibitego 2-0 na Wolverhampton. Andi makuru avugwa mu mupira w'amaguru nuko umukinnyi Neymar Santos Jr yasubiye mu ikipe yabyirukiyemo ya Santos mu gihugu cya Brazil. Aha yahasinye amasezerano y'amezi 6, ni nyuma yaho Neymar w'imyaka 32 ashesha amasezerano yari afitanye n'ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Arabia Saudite nyuma yo kuzongwa n'imvune. Mu gihugu cya Espagne ari naho nsoreje, ikipe ya Barcelona ejo yatsinze biyigoye ikipe ya Alaves igitego 1-0. Kuwa gatandatu Real Madrid yakubiswe na Espanyol Barcelona igitego 1-0, biha amahirwe Atletico Madrid yo kuyisatira ku mwanya wa mbere. Atletico Madrid iri ku mwanya wa kabiri yatsinze Mallorca ibitego 2-0. Ubu bararushwa na Real Madrid inota 1 gusa mbere y'umukino wa Derby Madrid hagati y'ayo makipe yombi uteganyijwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ayo makuru y'imikino no kudusingiza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa Jacques Niyitegeka ndabona agarutse muri studio kutugezaho incamake y'amakuru agezweho. Perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum aravuga ko Perezida Trump yahagaritse mu gihe cy'ukwezi ishyirwaho ry'amahoro angana na 25% ku gihugu cye. Nyuma yo kuvugana bwana Trump, Perezida Sheinbaum yavuze ko Mexique igiye guhita irushaho kurinda umupaka wayo mu majyaruguru, yoherezayo abandi basirikari 10,000 kugira ngo bafashe mu kumira magendo y'ibiyobyabwenge. Yavuze ko Trump yemeje gufata ingamba zo kumira icuruzwa ry'intwaro zinjira muri Mexique mu buryo bwa magendo. Bwana Trump kandi yavuganye na Minisitiri w'Intebe wa Canada ku bijyanye no kongera amahoro nk'ayo kuri icyo gihugu biteganijwe gutangira kuri uyu wa kabiri.
urakoze Jacques. nanjye nababwira ko rero mu Burundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga ashinja u Rwanda kurenga ngo ku masezerano mpuzamahanga no kubera kohereza ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba za M23 kurwanya leta. Aya makuru ushobora kongera kuyumva kuri bbc.gahuza.com. yarabewe na Nini Iradukunda, twafashijwe na Derek Clark. Gendi Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraraharyana. Thank you.